Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu mu makuru yacu tugiye kubabwira avugwa muri kano kanya. Amakuru y'uno munsi rero tugiye kubabwira nayo intambara yasubiye kwaduka hagati ya Ukraine n'Uburusiya, aho ku munsi w'ejo intambara yabaye irahagarara, ndetse turababwira n'ivyaranze ibirori vy'umunsi w'ejo mu Burusiya, aho Uburusiya bwari buramutse bwibuka umunsi witiriwe intsinzi, ndetse turababwira n'avugwa muri Afrika. Kaze ni muri ano makuru. Nkuko twari tubabwiye rero mu makuru mu ncamake y'amakuru, ariko tubibutsa kugira sabone, kugira subscribe kubakoresha ururimi rw'icongereza. Incamake y'amakuru yacu muri kino gitondo, amakuru ariko aravugwa muri kano kanya, ibitero vyongeye kuvyuka mu gace ka Mariupol, neza ahari ca kinogo c'Ihandaki abasirikare ba Ukraine basanzwe binyegejemo ca Azovstal nuclear power plant, aho intambara zakomeye cane gose. Abarusiya bariko barateraho ibibombe bikomeye cane gose, ubu barushijeho ibitero bari bamaze imisi bagira. Nkuko biboneka byose byinshi cyane gose bariko baragerageza gukoresha yama misiri akomeye cyane gose ashobora kubombana no mu kuzimu. Nkuko biboneka rero bashaka kubombora burundu ivy'intambara. Uko biboneka nuko vyoba vyabarambiye ko imaze igihe kinini cyane bagerageza kubombora Ihandaki bikanka. Rero uno munsi Uburusiya buriko buratera ama misiri bukoresheje indege, ndetse n'ama misiri ashobora kwinjira mu kuzimu kugera ku metero 500. Ama misiri niyo ariko arategwa kuri kino kinogo, bashaka rero kukibombora ku nguvu, ndetse biboneka ko abasirikare basanzwe bari bashobora gupfirayo bose igihe batosokayo bino bitero bikiko biraba. Rero ibitero birakomeye cyane gose muri kano gace, umuriro ni mwinshi cyane gose, igice cyose cyuzuye imyotsi y'ibyotsi bitumuka bivuye kuri aya mabombe ariko araterwa muri kano gace. Ntawe uzi ko hari uza gushobora kurokayo mu basirikare b'abanya-Ukraine basanzwe bari muri kino gice. Ariyo niyo makuru yo muri kano kanya ariko aravugwa. Umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine amenyesheje ko Uburusiya bwasubiye kubatera buriko burakoresha ibibombe bikomeye cyane, ndetse ngo amabombe atemewe no gukoreshwa mu ntambara hamwe n'izi ko Uburusiya ariyo buriko burakoresha, nkuko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine, ahavuze ko Ukraine izokwitwarira igihugu c'Uburusiya mu masezerano mpuzamakungu, kuko Uburusiya ivyo buriko burakora muri Ukraine hariho nyabwoko ngo atabitaniye n'ivyo abanazi bakoze mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tukivuga rero kuri ayo makuru nyene, ku munsi w'ejo hari abantu bari biriwe bakwiza ibibuhango Uburusiya ngo hatewe ngo mu duce dutatu tw'Uburusiya. Ariko rero aya makuru ntabwo yariyo, kuko ku munsi w'ejo n'igisirikare c'Uburusiya cabaye kirahagarika intambara kubera kwibuka umunsi mukuru uhambaye Uburusiya bwari bamutse bwimuka, aho bwibuka intsinzi itariki 9 rero ku munsi w'ejo heze. Hari umunsi wari umunsi ukomeye ku Burusiya cyane, aho Uburusiya bwari bamutse bwibuka umunsi bwatsindiye ko abanazi. Aha naho bino birori bikaba byagomba guhimbazwa nkuko twagiye tubivuga ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, ariko Uburusiya bushira ku itariki 9, kuko intambara ya kabiri y'amasezerano yo guhagarika intambara ya kabiri y'isi yasinywe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, aho hari mu 1945, aho Abadage bari bayobowe na Hitler bari batsinzwe burundu. Ibi rero amasezerano yasinyiwe mu Bujerumani, ahari hasanzwe hari umugwa mukuru w'Ubudage, aho Abadage n'abanazi aribo bari bayoboye hafi igice ca kabiri c'isi yose. Hitler mu bushobozi bwe yari yaragaruriye ibice byinshi cyane gose byo mu Burayi, maze aza kumirwa n'Abarusiya. Abarusiya bari bakiri muco bise Soviet Union, kuvuga bino bihugu byose vya Ukraine n'ibindi bihugu byo muri kano gace nka za Poland na za Bulgaria n'izindi zari zikiri muco bise Soviet Union, maze ziragwana Umudagi haratsindwa, Umudagi arayamanika, ndetse aho Hitler warasanzwe hayoboye runo rugamba, ubwo wiwe yabonye ko abasirikare bamaze kumuherako ku rugamba, maze ahitamo kwiyahura, yihaye acide, maze arasha aratokombera ubwiwe ko yatinya ko Mussolini yomufata akamujana mu Burusiya akaza kumwica nabi amushinyagurije amwereka Abarusiya. Rero ahitamo kwiyahura, maze abari banje ba generali bari basigaye babonye ko kabaye atakindi bagisigaje, nabo bahitamo kumanika amaboko, bahitamo kwemera kuyoboka Soviet Union, ndetse bemera ko bazogera ku mategeko yose Soviet Union izobabwira, maze basinya amasezerano ko bashize ibigwanisho hasi. Intambara ya kabiri y'isi iba irangiye uko. Uyu munsi mukuru rero niwo Abarusiya bari bamutse
bahimbaza ku munsi w'ejo, aho uyu munsi mukuru ukomeye cyane mu mateka y'Uburusiya, kuko Uburusiya mu ntambara ya kabiri y'isi yose bwahaburiye abantu benshi, aho bivugwa ko Uburusiya nibura bwabuze abantu 2,500,000 baguye muri iyi ntambara. Twibutse ko intambara nyinshi cyane gose mu ntambara ya kabiri y'isi kurusha ahandi hantu hose habayeho ku isi zabereye muri kino gihugu ca Ukraine, kuko igihugu ca Ukraine nico Abadagi bari baramaze kwigarurira baragifashe. Rero Abadagi bakaba bahumiwe nuko bashaka kwigarurira umugwa mukuru w'Uburusiya w'uno munsi Moscow, ariho rero hari hasanzwe hari ubutegetsi bwa Mussolini. Aha rero Abarusiya Abadagi nako bakaba ariho bari bagamije gutera mu gihe bari bamaze gufata ibice bininiya vya Soviet Union harimo igihugu ca Ukraine, aho tuvuze ko habona intambara nyinshi. Maze rero Mussolini aravuga ati oya bigenda uko, araorganiza abanyagihugu benshi n'abasirikare benshi, maze baratera Umudagi baramutsinda, Umudagi arapfa aragoka. Intambara rero ibona kurangira gutyo ya kabiri y'isi yose, Uburusiya butsinda intambara ya kabiri y'isi yose. Ayo munsi rero biziza bibuka ababo bapfuye muri zino ntambara za kabiri y'isi. Mu majambo rero yagarutse ko Perezida Vladimir Putin ku munsi w'ejo yarababwiye ibijanye no munsi abibutsa Abarusiya n'abakungu muri rusange ko intambara ya kabiri y'isi atabakongera kuyipfuza, ndetse abibutsa ko ibi bikwiye kubera icibutso Abarusiya muri rusange cyo gufatana mu nda, kuko bafatanya mu nda baja hamwe baratsinda Umudagi. Aho yababwiye ati n'ubu turacafise abanzi bacu, ariko ati navyo tuzobishobora, nk'uko twatsinze Abadagi n'abandi bose bazodutera tuzobatsinda. Intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, Perezida Vladimir Putin nta vyinshi yavuze ko, kuko mu ijambo rinini ryamaze hafi iminota 30 yashikirije ivy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yabihaye umunota umwe wonyene, aho yavuze ko ngo Uburusiya bwagiye kurwana muri Ukraine kugira ngo burinde ihonyabwoko ryariko riragirirwa abanyagihugu bafitiniye isano n'Abarusiya, ngo ibisekuruza vyacu vyo mu Burusiya bisanzwe biba muri kariya gace ka Donbas, ngo twagomba kubirinda, ngo ntandi mahitamo twari dufise, ngo kuko ngo bari bageramiwe. Twari tubizi ngo ko Ukraine yagomba kwinjira muri NATO, maze NATO igatera intara ya Crimea, ngo ivuga ko wari intara yayo, ariko intara bariko ko kano karere by'ukuri ngo ntabwo ari akarere ka Ukraine. Rero ibi nivyo twakoze, ngo nivyo turimwo, ngo kandi ngo mwumve ko ngo twese turi hamwe, ngo bino ngo tuzobishika ko kano gace tugomba kugakingira bizana byakunda, ngo n'ubushobozi bwacu bwose inkombe zacu zose, ngo kandi ibyo tuzobishobora. Ibi rero biri mu majambo Perezida Vladimir Putin yashikirije ku munsi w'ejo Abarusiya n'amakungu ari i Moscow. Ayandi makuru rero ariko aravugwa muri Afrika ni muri Kenya, aho amatora yigirije amatora azoba ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ubu rero birashoshe politiki yo muri Kenya, bamwe bariko bava mu migambwe baja mu yindi. Abavuga rero hari imigambwe ibiri yari isanzwe ihurikiye muri coalition canke muco urunani bita Azimio la Umoja. Nkuko twababwiye rero ubundi muri Kenya hari imigwi ibiri niyo ihanganye. Iyi nayo imigwi ibiri ni Azimio la Umoja n'ubundi bitwa Kenya Kwanza. Azimio la Umoja rero ikaba irongowe n'uwahoze ari minisitiri wa mbere yitwa Raila Odinga. Kenya Kwanza nayo mu gihe irongowe n'uri n'icegera c'umukuru w'igihugu yitwa Samuel William Ruto. Ubu rero hariwe ahagarariye iyo Kenya Kwanza muzoba umuperezida mu matora aza itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Mu kindi gihe ku rundi ruhande nabo ari Raila Odinga. Raila Odinga rero wewe ubu azashikiwe na perezida wa Kenya, mu gihe perezida wa Kenya yari yaravuze ko azoshigikira icegera ciwe ngo atsinda amatora n'abatware, ariko rero bikaba manda zigiye guhera batacumvikana barashwanye, kuko ngo hari byinshi bapfa, maze yahitamo gushigikira uwaho ari umukuru wa opposition. Uriho perezida Uhuru Kenyatta hashigikiye Raila Odinga, mu gihe abategetsi benshi bari basanzwe bakoranye nabo muri izi leta ziwe muri manda y'imyaka 10 nabo bigiriye gushigikira uyu Samuel William Ruto. Aho twavuga nk'umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka, abo bose rero bakaba bashigikiye uyu Samuel William Ruto. Rero uno munsi rero hari iyindi migambi ibiri yavuye muri iyo Azimio la Umoja, maze iza kwiyunga n'icegera c'umukuru w'igihugu Samuel William Ruto. Iyi migambi ibiri rero n'umugambwe wo mu Burengero wo muri Coast wa Amason Jefferson King, ndetse n'umugambwe witwa William Mutunga asanzwe ari
umuguverineri wahitwa Machakos ubu nawe Jefferson King nawe asanzwe ari umuguverineri n'ubundi wahitwa Kwale. Ibi rero vyatumye abo ku ruhande rwa William Ruto muri Kenya Kwanza bagira inguvu nyinshi cyane gose, biboneka ndetse ko bari kubarusha amajwi menshi abo muri Azimio la Umoja, mu gihe Azimio la Umoja iriko yagirizwa n'abo bavuye muri iyo huriro rya Azimio la Umoja ko batabona neza, baterekana neza uko bazogabana ubutegetsi abawurimo, ndetse ngo nakagwi k'abantu bamwe baje hamwe bavuga ko perezida Uhuru Kenyatta ndetse n'uwo Raila Odinga ari baje hamwe bakadesida amategeko yose Azimio la Umoja, bategisha inama abandi bari basangiye uwo mugwi canke iryo huriro. Ngo rero nivyo vyatumye babivamo, kuko biboneka ko bari kwategura ibintu vy'ubusuma bukomeye cyane, ngo kugira ngo abandi bazobikoresho vyabo, ariko nibamara gushikira ubutegetsi ntibazobibuka. Nibi rero biriko biraba muri Kenya mu gihe amatora ashushe cyane, baguma biyamamaza ku mpande zose, baguma bazunguruka mu gihugu barondera amajwi. Ibitigiri vy'ibanze n'ubundi vyerekana ko William Ruto akiri hejuru n'amajwi menshi, ndetse akurikirwa n'uwo Raila Odinga. Rero hakaza mu nyuma abandi bazokwitoza ku giti cabo. Ayandi makuru rero ariko aravugwa muri Afrika ni muri Nigeria, aho uwahoze atwara igihugu ca Nigeria Perezida Goodluck Jonathan, umukuru ke Perezida Goodluck Jonathan akaba yongeye kumenyesha ko agiye kwitoza mu matora akurikira, mu gihe Buhari asanzwe atwara igihugu ca Nigeria azoba kwije imanda zibiri. Rero uyu yasubiye kumenyesha umunyamakuru, yasubiye kugaruka mu munyamakuru Goodluck Jonathan yatwaye manda imwe, maze manda igira kabiri agiye kwitwara atsindwa n'uwo Perezida Buhari asanzwe atwara. Bose rero bakaba bari abasirikare. Ubu rero Goodluck Jonathan akaba avuze ko azogaruka muri aya matora, aza kwitoza, aho biboneka ndetse ko afise amajwi menshi ugereranije n'abandi bazohiganwa nawe, ashobora kongera kugaruka ku butegetsi. Na rero incamake y'amakuru muri kino gitondo, ariko twibutse inkuru ziyagize nuko muri Ukraine intambara zasubiye kwaduka, aho cyane cyane mu gace ka Mariupol, ka gace gasanzwe kari muri Handake muri Azovstal Steel nuclear power plant, ariko habera imigwano ikomeye cyane gose, aho abasirikare bose ariko baragerageza kuyibomora ku nguvu bakoresheje amamisire yitwa Kariba. Amamisire tukaba twavuze ko ashobora kumanuka mu kuzimu akajya no ku metero 500. Amamisire ya Kariba n'amamisire akomeye cyane, niyo nguvu bose ariko barakoresha kugira bomore kino gihandake cyo muri Mariupol, aho Ukraine yagiriza Uburusiya ko buriko burakora ihunyabuko, ndetse buriko burakora ibyaha byo mu ntambara, aho ngo bugiye kwitura amasezerano mpuzamakungu, mu gihe rero Uburusiya butaboneka ko ufise n'umugambi wo guhagarika, ntawizi n'ubwo bazofata kano gace kw'intambara zose zigarukira, ahubwo zitazobandanya. Mwakoze rero abakurikirana amakuru, mugire aho mwobohe, Imana ibazigame. Turasubira mu makuru yacu yo hanyuma aho utaha. Twibutsa kugira sabone, kugira subscribe, kukoresha ururimi rw'icyongereza.